Mu bisanzwe Iran intambara zayo ukuntu igaba ibitero igwana igamije yuko amakungu abona yuko iri kirarenganywa iki irondera urwitwazo mpuzamakungu rutuma novuga ibindi bihugu bica byotse igitutu ko umuntu abateye Iran. Hamwe Iran yoca izo nsinga twarabonye ko yugaye Hormuz kugara Amerika yaragize ubwoba kuko byakoze hafi ku isi yose kandi novuga na Amerika yarashikiriwe. Ariko dukeneye kumenya kandi mbega yosura ikagira iryo terabwoba ikavuga ati aho kugarura umuzi buhongire nce izo nsinga novuga ko efesi yayindi sinka kwa kundi yugarura umuzi efesi yayindi nikora ku bantu bose. Mu gihe Iran yoshobora kuvuga iti ngira ngo abibitero ku nsinga za internet ni kuvuga ko Iran ibandanya igabisha Amerika ko hagize ikindi gitero kiva muri Amerika cerekeza kuri Iran izokwihora kandi ko n'abayishigikiye bo mu karere k'Uburayi itazotinya kubagira k'ibitero. Ivuga ko izotera ibirindiro by'abasikare ba Amerika kandi itazotinya n'ibirindiro biri muri ivyo bihugu cane cane mu karere k'Uburayi. Imenyesha ko itazokwifashisha gusa misiri ahubwo izokwifashisha n'imigusanzi yifasha kugwana aha twovuga nk'umugwi wa Hezbollah utise hamwe na Hamas. Nitwa Christabella Munezero, aha ni kuri Pangolo Cash Media, ni gwa rukurikirane rw'ibiganiro tubashikiriza je na mugenzanje Patrick Rosage Atangimana. Turabahaye ikaze. Nkuko nariko ndabivuga mu ntangamarara nariko ndavuga yuko Iran ibandanya igabisha novuga ko ari nk'iterabwoba ariko kandi nkuko tubibona iriko iratakaza kandi ububasha novuga no kumuhora wa Hormuz. Bega Patrick tugiye kuraba ibi iriko iravuga Iran izobishobora aha twovuga yuko ubwo bubasha iriko irata kuri Hormuz nuko amato yahora aca muri Hormuz ariko aragerageza kurondera izindi nzira. Ubona gute ni iterabwoba bizoba bishikana novuga mu ngiro canke bizohava biherera mu iterabwoba isange yananiwe nayo nyene. Ego cyane Christabella, nkuko tumaze imizi dukora ibiganiro bijanye n'ibi novuga by'ubusanguzi tukaraba mbega ibi birashoboka mbega ntibyoshoboka ibyo tuma bishoboka n'ibiki mbega ni iterabwoba riherera mu majambo tubanza turabe ico abasanguzi berekana ko hariho inzira zishobora kuba zotuma Iran mu by'ukuri iryo terabwoba canke izo gasopo itanga zoshobora kuja mu ngiro. Ubwa mbere tubanza tugutsa abantu yuko mu byo novuga Iran ivuga ko itegekanya gukora novuga mu muntu mbe guhana leta zunze za Amerika n'ibihugu novuga bicuti byazo harimwo cyane cyane nko gutera bimwe muri kuri bimwe mu bihugu birimo ingabo birimo ibirindiro by'ingabo za Amerika nk'akararo nko muri Chypre. Nubuga hakabaho kandi guca intsinga za internet intsinga z'umuhora wa internet amafibre optique aca munsi novuga munsi mu mazi neza mu muhora wa Hormuz. Nukuvuga ko bwa mbere tubanje kuraba bimwe mu byoshobora gutuma ivyo bishoboka hariho ukuba Iran ifise ububiko novuga bunini ububiko bw'amadrone menshi canke ico kimwe n'amamisire kubera ko twarabonye ko bimwe mu byatumye Amerika igaba intambara kuri Iran harimwo ugushaka kugabanya ububasha bwo gutunga misire balistike nyinshi kuri Iran ku gutuma Iran igabanya ububasha bwo guhingura misire nyinshi. Uno munsi rero uvuga ko bitewe no kwiyo ngingo novuga iryo hangiro Amerika itararishikako Iran iracyari mu bihugu bifise misire nyinshi. Iran iracyari mu bihugu bifise amadrone menshi nka drone kamikaze Shahed ni drone kabuhariwe ugacuditeranya n'izi misile balistike nuvuga ko abahinga berekana ko zoshobora gushika mu gice cyo mu manuko gishira ubuseruko ca Buraya na cyane ahegereye irizinga nuvuga izi misile n'izi drone zoshobora kurasa zigashikana hari irizinga novuga Iran yafashe ko nk'igipimo irizinga rya Chypre. Mu gihe ibi byoshoboka rero bishobotse no kuvuga ko ibyo bisa nk'uko ari nko ndavuga gute ari nko guca inkokora Amerika kubera iki novuga hasanzwe hariho ingabo z'abanyamerika hakaba hariho na novuga n'ikirindiro c'abongereza. Ikindi naco
ikindi coshobora gutuma novuga Iran ishira mu ngiro by'ukuri ishobora gushira mu ngiro iryo terabwoba canke izo gasopo ni kuba Iran ubwayo intambara igwana ntigwana yonyene igwana yifashisha iyindi migwi nk'uko wabivuze utisi Hezbollah. Iyi migwi rero y'abagwanyi ikora mu kibanza ca Iran kandi igakora Iran atabugira ikirasohora. Ni kuvuga ko ukurira n'abafitanye amasezerano ego ku gutransfer intambara ikagwanwa n'abandi bantu ku bundi butaka. Ibyo shobora gutuma Iran novuga yisanga yashize mu ngiro ivyo mu gihe yo bitegeka iyi migwi igenda mu nkorere. Ikindi naco ni intege nke canke umutekano utuzuye mu nzira zo mu mazi. Kubera ko n'umunsi turabona yuko Detroit d'Ormuz ari novuga umuhora ukomeye ku isi, umuhora ucamwo ibice birenga 20% vy'ibitoro n'ibikomoka kuri petrole na gaze, mugabo ugasanga umuhora muto cyane kandi umuhora woroshe kugabamo ibitero. Novuga ndakingiwe novuga byuzuye. Ego niyo mpamvu rero ibi nabyo byoshobora gutuma novuga Iran ishira mu ngiro umugambi, kubera ko twavuze yuko muri muhora muzi ari naho hari zimwe mu nsinga zitwara internet mw'isi. Mu gihe Iran yobishira mu ngiro novuga biroroshe kuba novuga boca zino nsinga. Ariko Patrick turashobora guca twibaza mbega nkamwe Iran yoca izo nsinga, twarabonye ko yugaye Hormuz kugara. Amerika yaragize ubwoba kuko byakoze hafi ku isi yose kandi novuga na Amerika yarashikiriwe. Ariko dukeneye kumenya kandi mbega yosura ikagira iryo terabwoba ikavuga ati aho kugara Hormuz buhongire nce izo nsinga. Novuga ko FS yayindi sinka kwa kundi yugara Hormuz, FS yayindi nikora ku bantu bose, vyogirira ingaruka mbi n'inshuti za Iran na Iran ubwayo. Ego ni kuvuga ko aho tuja mu kugihande cyo kuraba bibe mu ntambamyi ziri mu mugambi ziri mu imyiryo terabwoba ya Iran. Ku bwa mbere mu gihe Iran yoshobora kuvuga iti ngira ngabe ibitero ku nsinga za internet, ni kuvuga ko ibi byogira ingaruka mbi ku isi yose, kuko internet iri ku isi yose, meme no ku bihugu bicuditse byokogwako. Niyo mpamvu mu bisanzwe Iran ivuze ngo igira ice iyi nsinga za internet kugira ihane Amerika, ihane Uburayi, iyo bayihenze cyane, kubera ko yosanga isubiye gutera ikibazo mpuzamakungu. Ni kuvuga ko mu bisanzwe Iran ukuni Rwanda tubirabe ejo intambara zayo ukuntu igaba ibitero igerageza gukonturna umuntu bahanganye. Ni kuvuga we muhanganye mu kukwishura ntiyishura wewe, ahubwo yishura wewe n'abagukikuje bose, naboca batuma bavuga ati ahubwo ibintu bibaye cyane gose. Kubera ko Iran ingene igwana igamije yuko amakungu abona yuko iri kirarenganywa. Ni kuvuga ko kubera ko iyo irondera urwitwazo mpuzamakungu rutuma novuga ibindi bihugu bica byotse igitutu ko umuntu abateye Iran urasomboroke tujya mu bisanzwe. Iran agona nka muntu avuga ati ujya muntu ukamwikarukiriza kazi kauzo bugo. Unuvuga ko wewe aca agukorera novuga mu kugira kwishure, aca provoka novuga ingorane mpuzamakungu. Nico novuga ko mu gihe Iran yovuga ngo igira ikizi nzira novuga ice zino nsinga za internet, ingaruka mbi zoba kwisi yose. Ego mugabo aho hariho ikibazo abantu bashaka kwibaza bariko badukurikirana cyangwa ari wowe wese yoba yumva izo nkuru. Ego mbega ubwo bubasha bwo guca izo nsinga canke izo nsinga ni Iran yonyene bifise ko uruhusha ku buryo ivuze iti ngire ndazice izo biziciye? Oya sikese y'uruhusha ega n'intambara bari mu ntambara kandi izo nsinga yamaze kubigabisha. Ego nta bundi bubasha bwo novuga bubuza Iran kubishira mu ngirivyo. Oya ntabwo erega n'intambara, ni ukuvuga ko bari mu ntambara umwe wese abafise ibyo akangisha. Aravuga ati jewe rero ntaraba ngo nitwa ego mu byo ndabakangisha ngira nkora iki, mu byo nkangisha ngira nkora iki, ngira nkora iki. Ego ni ukuvuga ko ni na Trump yarabikoze, yaravuga ati ngira mfute Iran.
ngira novuga sambagure ibikorwa remezo vya Iran ndi kuvuga ko muri ibi by'intambara nk'uko tuvuga nk'intambara Amerika iri kigwana na Iran umwe wese avuga ati nokoresha ikinotsinda noca mwinzira notsinda no kuvuga ko Mozera abarondera ikintu cyo tuma ashobora kuba yoronka intsinzi ariko nuvuga ko tuko twerekana ibintu byoshobora gutuma Iran bigorana yuko ishira mu ngiro y'ingingo harimo ico kuba Amerika iri muri OTAN no kuvuga ko ingingo ya 5 igenga y'umuryango wa OTAN novuga itegekanya ko umwe mu bihugu bigize OTAN mu gihe atewe novuga abandi barashobora kuza gutabara nuvuga ko mu gihe rero novuga Iran yovuga ngo igirishire mu ngiro umugambi novuga itere mu bihugu vya Buraya nimwe twabona mu kiganiro cy'ubuheruka tuko turaba ingene utani yariko nayitanga gasopo igabisha Iran ukubaho kugatera kimwe mu bihugu biri muri OTAN kimwe mu bihugu vya Buraya OTAN nayo izocaguruka tuzokugwaniriza hamwe azobateye OTAN rero ivyo birashobora gutuma Iran biguma ari mu migambi biguma ari mu majambo idashobora kubahuka ngo ikarurize iyo ntambara kubera iki iba ari ntambara nuvuga mu bisanzwe OTAN cihagurukira rimwe Amerika igahaguruka vyogorana yuko Iran ishobora gutsinda vyogorana kuko byo bisa nkuko Iran ikigwana n'isi yose mu buryo bweruye kuko ubu bigeze hano iri kigwana na Amerika ibazere yacaja mu bindi bihugu vya Buraya ubufaransa ubwongereza n'ibindi byose bagaca bahagurukira rimwe kugwanya Iran vyogorana ko Iran itsira nubwo twavuze ngo ifise ububasha ifisiki vyogorana kuko nitwavuze ububasha bwa Amerika nitwavuze ububasha bw'ubufaransa cyane iki ego ikindi naco ni cyo tuma novuga Iran idashobora gushira mu ngiro iryo terabwoba canke izo gasopo ni kuba iriko nuno munsi yotswe igitutu n'ibindi bihugu nuvuga ko mu bisanzwe nkuko hari ibihugu byotse igitutu uburayi twami tubona novuga Ubushinwa novuga ubusa nk'ubwiyamiriza gasopo za Iran za Amerika zo kongereza no kwagura ibihano by'ubutunzi kuri Iran hariho n'ibihugu biriko birotsa igitutu na Iran ubwayo vuga ati reka kugumisha ibintu orosha ibintu ibire birashobora gutuma Iran bitewe nuko hari ibindi bihugu bidashigikiye intambara bishobora kuvuga ati inzira zose mubona ko zotuma intambara iba nini kandi ikaguka ikaja ahandi hantu izo nzira zose ntidushobora kuzishigikira bigace bituma rero Iran novuga biguma biri mu iterabwoba novuga idashobora kuba yoshira mu ngiro ibyo nubwo yobishira mu ngiro bikarangira novuga ku mahirwe mabi ya Iran bikagorana yuko ishika kuco yashaka ahubwo bigaca usanga iciba inzira yo gutsindwa canke yo kunanirwa ego novuga ko hanini mu kiganiro cy'uwo munsi twego turaba mbega koko Iran yoshobora gutera ubwo Uburayi canke yoshobora gutera Uburayi twabonye ibintu bimwe novuga yuko ishobora kwihora mugabo irashobora gufashwa n'imigwi igwana nkuko twayivuze igashobora kuyifasha ikagwanira ku butaka bwa hariri canke igafasha Iran igisirikare ca Iran bikavangana bikagenda gutera ariko twabonye kandi ko hari aho bitokunda kuko ubutaka bw'Uburayi bumaze gutegwa ibihugu by'Uburayi twarabonye ko byunze ubumwe mu mugwa wa OTAN mu gihugu kimwe cyo muri ivyo bihugu gitewe OTAN icahaguruka yose ikagwaniriza hamwe umwanzi twabonye kandi yuko hari ibihugu novuga bimwe bikomeye biteko birashigikira Amerika bikavuga ati kubika udadaza ariko kandi hariho n'ibindi bihugu bibwira Iran ati kubiki nawe udadaza tubibutse yuko inzira z'ibiganiro zozo zansi no kuvuga umuti w'iyi ntambara nta uramenya neza iyo uzozuzanana ni kuvuga yuko ari novuga gute ni nkuru canke ni ibintu umuntu agorobeza bimeze uku akabyuka mu gitondo bimeze uku kuko inzira z'ibiganiro zigikunda Amerika yavuze ati nta biganiro kuko bariko barondera ukuntu bocungera uwo muzi bumvikanye ariko Amerika yavuze ati nta biganiro bizosubira kugaruka kandi nta kintu na kimwe canke nta information canke nta kuvugana na kumwe na Iran kuzogaruka ubu no gukoresha ingufu
ni ukuvuga rero twavuga gute ni ibintu tutaba tubona ati mbega umuti w'ibi bintu bizoza gute, ariko kandi umwe n'uwundi nibaza ko nihabaho kunanirwa canke gutenzura umwe agashika ku ntego ashaka, kuko twarabonye yuko ari intambara novuga yaba ari Irani nta waje gushigikira Irani ngo gwananye na Amerika, kandi yaba ari Amerika nta waje kubwira Amerika ati gwanya Irani. Ni ibiganiro twama tubashikiriza iminsi yose, tubasaba mudushigikire, mugire sabone, mu partage inkuru zacu zishikira abandi. Twama turi ngaha turi babiri, jewe Christabella Munezero, nama ndi kumwe na mugenzanje Patrick Rosage Atangimana. Nawe utaha murakoze.